abarasta mu Burundi bafise ikibanza kinini cyane kuko n'abarimyi n'aborozi n'abamuziciens n'aba artistes mu mice yose y'igihugu. Ntubone ngo n'abantu bafise ngo Madrid canke bafise muga Nshuti namwe bakunzi b'ikinyamakuru cyacu cyo cyanye Sanamu Media Sanamu TV mudukurike mushe ku mbuga zacu za Facebook, Instagram, YouTube n'ahandi ducisha inkuru kaze mu kiganiro exclusive interview aho tugira tuyage ibijanye n'abantu mu kibano bakunze kwita aba Rasta, abantu b'amahoro, abaregemani bamwe bakunda kwita n'amazina kumbure atabereye. Twaronse umwe mu ba Rasta intare turabaramukije cyane. Amahoro neza. Umunsi mukuru mwiza wa 11 Mai. Urakoze cyane mugabo nta munsi mukuru urimo kuko no kwibuka umuntu yashengeye mugabo akoze ibikorwa byiza abantu benshi bashima nico cyo ngira banamwibuka. Abantu barakunze kuvuga aba Rasta rastafarisme mu bisanzwe mu ncamake rastafarisme byo bari biki byo byatanguriye hehe kuba tabizi neza. Rastafarisme ni uburyo bwo kubaho canke ni filozofi mugabo rero cyane cyane uri kurambaza ngo aho byatanguye kera cyane ko bifite ku mico n'imigenzo y'abanyafrika. Urumva rero ku mico n'imigenzo y'abanyafrika abarundi ico kintu kiradukorako. Uvuze Rasta ni tushatuza kuri Haile Sellassie, the king of the king, lord of the lord, conquering lion of Judah. Yari mu empereur yo muri Ethiopia. Nawe arafise histoire canke arafise ikintu kinini camuranze mu mico canke mu migenzo no mu bintu bya politique bijana na politique y'uwo mwami w'abami Haile Sellassie. Mu ncamake umurasta umuntu abameze gute yitwara gute kumbure hari abavyitirira batashobora kuba ari bo nkuko benshi mu barasta bakunze kubivuga ati baratwitirira atari bo. Umurasta n'umuntu ki mu ncamake ikintu burya ntuciyitirira abantu nibo babona icuri kandi iyo uri kurabaho niwe werekana intumbero y'ubuzima bwawe. Iyo rero mu kibano abarasta babitayeho bakabiyenteresa ko nuko bafise ico bakora mu kibano aho babaye. Ibyo si ibintu byo kurondeza canke byo kwita amazina, ni ico umaze mu kibano cawe, ukora iki, ufise intumbero nyabaki mu buzima. Nico gituma ubona ibintu by'ikirasta byagiye birafata intumbero zitandukanye haba mu gihugu iwacu canke no kwisi yose kuko harabaye ibihe bikomeye abarasta bibonekejemo. Harakunze kuvuga ati abarasta n'abantu kumbure bafata ibiyobyabwenge. Kuri mwebwe mu bitahura gute bo baba babeshera? Ibyo jewe sinobijamo cyane mugabo hajye umuntu arangwa n'ico amazi. Tutanguriye kera cyane haba muri extravage haba traite des esclaves harabaye abarasta baragize ico bakora muri ivyo kandi ayo nama evenement canke nibihe bikomeye muri civilisation z'abantu. Turavye muri extravage abarasta haba mu bikorwa bagiye barakora haba ko abarasta bari mu migwi myinshi, haraba écrivain, haraba journaliste nkawe, hari aba musicien, hari n'abandi bagenda barakora ubuzi butandukanye. Igikorwa cyabo cagiye kiribonekeza. Nico gituma n'ubu ubona ivyo bintu bigenda birakurikirwa n'uwo bomare bariko bari bukuno munsi afise umunsi bamwibukirako kuko bafise igikorwa kinini mu kibano. Abarasta haraho baba bafitanye isano n'imico n'imigenzo by'abarundi cyane gose kuko nico kibafasha kuko bidentifia canke bafise ishusho y'abanyafrika. Abo babomare wumva barabirabure batwawe muri Jamaica kuva kera na rimwe basogokuru na basogokuruza babo mugabo bagumye bibuka iyo baje bava bafatiye ku mico n'imigenzo y'ikinyafrika ntibigeze batakaranga kabo haba mu muziki wa reggae bavuga
uvanze imidiho ya kera cyane n'imidiho ya vuba yagiye iragira evolution, urabye n'ibihe, haba muri colonisation, haba abolition de l'esclavage, abarasta bagiye baribonekeza, baragira n'ibikorwa bikomeye muri resistance y'ivyo bihe. Tugiye turafata ibihe bya vuba, apartheid ni ibihe byabaye muri South Africa, haba mu bihe bya independence, mu bihe byo mu 60 n'abantu bagiye baragira ico bakoze kinini mu kubohoza agateka kabirabure, haba abo bandika ibitabo, haba bakina amafilme, haba abakora ubuzi butandukanye, bagiye barerekana ibikorwa byabo bikomeye mu kuresista kuri ubwo bubisha abantu bamwe bari barateguye. Ego barakunze kuvuga ngo abarasta ngo ntibajya inyama, byo biva kuki? Ubwo n'abarasta bose batajya inyama? Ibyo ngira ngo byavugwa kera, mugabo ubuhoho ngira ni ibintu byibonekeza. Ibyumviro by'aba vegetarian cyangwa vegan, ubu ni ibyumviro bifise ampleur nini haba i Buraya canke muri Amerika no ngaho iwacu, kuko ni ibintu bituma abantu bakingira ibidukikije neza kandi bagira amagara meza. Ibyo bintu ni ibintu bikomeye cyane muri iki gihe, bifise ampleur nini cyane mu kibano, haba mu kibano, mu butunzi no mu bireho y'abantu. Rero abarasta barafashe ya mbere mu bintu bimwe byo korienta ubuzima bw'abantu. Ego abarasta mu Burundi ubona bifashe gute mu kibano? Bafise ikibanza kihe mu iterambere ry'igihugu? Abarasta mu Burundi bafise ikibanza kinini cyane, kuko n'abarimyi, n'aborozi, n'abamuzicien, n'aba artiste mu mice yose y'igihugu. Ntubone ngo n'abantu bafise ngo amadred cyangwa bafise muga twoharura abantu bafise ibyiyumviro by'ikirasta ni benshi cyane mu gwaruka ruriko rurakura, kuko nigo rufise n'umwanya wo kuexplora canke kuraba ibyabaye ku isi byateje imbere abandi, kugira ngo nabyo bashobore kubyimprima muri societe wabo. Ubu hari ibintu bita crise de l'identité, aho abantu bose bashaka kuba ico bari, ntibabe ico babazaniye kuba, kuko kenshi na kenshi twiye turaraba ico turi canke ico gwaruka ruriko ruraba ni ibintu byagiye biraba hanze, bakwega baba hanze kugira ngo bashobore gusa n'abandi bantu. Ubu rero hariho ukuntu abantu bashaka kuba uco bari. Abarundi bashaka kuba Barundi bwite, Abanyafrika bashaka kuba Abanyafrika bwite, n'Abanyaburaya bashaka kuba Abanyaburaya bwite. Rero ico abarasta bagifisemo uruhara runini cyane kugira ngo bashobore kuba transforma amasosiyete yabo yabaye kuva kera, amasosiyete ari colonize, mugabo ashaka kuba emancipe mu gihe cy'ubu, hanyuma kugira ngo abantu bafate intumbero y'iterambere. Iryo terambere abantu bashobore kuri partage, no kuvuga iki, ubutunzi bwacu dufise mu mice y'imico n'imigenzo, barabe neza ko atari cyo bokuramo ciza kugira ngo nabo bashobore gupratika ahandi. Donc le partage ya identité canke ya culture, ubu nivyo dushitsemo kugira ngo tugire itunga umwe wese yishimira. Mu bijyanye no gukingira ibidukikije, mu cyane mu bidukikije abarasta bafatiye ya mbere, kuko bari connected canke n'abantu bemera cyane ibidukikije, hanyuma nabo bakagira ico bakoze muri ibyo bintu by'ibidukikije. Kuba umuvegetarian ni gukunda amagara yawe kandi no gukunda ibidukikije. Ibyo bintu bibiri ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu. Mu Burundi bona hamwe societe yobi y'abarasta nakaye kunguko Burundi bwogira. Societe deja ni y'abarasta deja, kuko ugiye uraraba ibyumviro by'ugwaruka ubu, haba ugwize n'urutize, rastafarisme barayumva cyane kandi barayikunda. Ubu rero hageze aho abantu bashira ibintu mu ngiro. Ubu amasosiyete menshi mu gihugu iwacu abantu bariko barava mu bintu bi colonial, kugendera ku mico n'imigenzo y'ahandi hantu, ahubwo barondera guteza imbere imico y'u Burundi n'iy'abarundi kugira ngo bayihe urundi rugero, hanyuma babe competitive ku
ku isi, kuko mu gihe udafite icyo witwaje bizokugora kugira ngo ushobore kwiyadapta ku isi y'ubu. Natwe dufite icyo twitwaje, imico n'imigenzo yacu nigo rufunguruzo rwo gushobora kwiyafirima muri monde. Donc kwiyafirima ku isi muri iyi monde iri global, muri iyi monde iri aho abantu bari global, ubu niho abantu bazogira intumbero, aho umwe wese azozana se capacité cyangwa ubutunzi bwiwe kugira ngo ashobore kwikompara n'abandi, hanyuma agira agaciro, kuko ubu umuntu wese ashaka kugira agaciro ahari. Ntuzoryoherwa wewe bariko barakwita umuzungu kandi uri umurundi, mugabo uzoryoherwa bakwita umurundi afise ico yitwaje ciza, ushobora kugira ico uja kwerekana mu makungu. Nawe abarasta rero nibo bantu ba mbere bafise ico berekana ku mico yabo, bavaloriza imico n'imigenzo yabo kugira ngo babashe kugira agaciro ku isi. Mu ncamake dusigure rastafarisme. Rastafarisme ni ukugaruka ku mico n'imigenzo yacu, na cane cane imico n'imigenzo myiza, kuko mu mico n'imigenzo yacu niho hari agaciro, niho hari kwiyafirima kuba umuntu akwiye. Rastafarisme sinoshobora kugigusigurira ubunyene kuko cyose, kuko ni kinini, ni kinini. Kenshi na kenshi bariko baravuga rastafarisme bagaruka kuri Haile Sellassie. Haile Sellassie nawe ni umwami w'abami yabayeho muri Ethiopia. Uwo mwami w'abami yarahaye agaciro abanyafrika, kuko abanyafrika ico gihe ntibari bafise aho bafatiye, bavuga yuko ari ubwoko bwa nyuma. Mugabo Haile Sellassie yaraje kwerekana yuko abanyafrika bafise iyo bava kandi hagaciro. Nibyo no kubwira cyane cyane kuri rastafarisme, kuko ni filozofi nini yagutse ifise itanguriro n'iherezo. Hama abakunze kuvuga Marcusgavey nawe. Marcusgavey ni umuntu yashatse kwerekana rastafarisme icarico. Marcusgavey yari umwanditsi. Marcusgavey yari umujournaliste. Marcusgavey yari umu entrepreneur ashaka kuvaloriza ubwo butunzi bwose bw'ikinyafrika, abwerekana yuko bufise agaciro. Marcusgavey ni umuntu yavuga ati place y'abanyafrika ntiri muri Europe, ntiri muri Amerika, place y'abanyafrika iri muri Afrika. Afrika naho niho hari ubutunzi nyabwo. Ubutunzi nyabwo nabwo ni twebwe dutegerezwa kubuvaloriza, ni twebwe dutegerezwa kubaha agaciro kugira ngo abanyafrika bagire agaciro ku isi yose. Hama bakunze kuvuga Haile Sellassie nka Mesiya. Haile Sellassie ni Mesiya ku banyafrika, kuko Haile Sellassie yataboneka ku isi mu banyafrika, abanyafrika baba bafise agaciro gato. Iyo titre y'umwami w'abantu empereur ni ahantu hake bari canke ako gaciro kiwe, kuko yatsinze arme ya mbere ku isi y'abaromani, arayirukana igihugu ca Ethiopia, kiba igihugu kitigeze kiba kolonize, kitigeze kuba envahi n'ibindi mico n'imigenzo y'ahandi, canke politike yaho itigezwe iba yinjirirwa. Hanyuma aba Ethiopia baragira agaciro kanini, kuko batsinze arme ikomeye cyane ku isi, nkuko twovuga nko Burundi bwotsinda nka Amerika. Iyo mwezi gisa batsinda abadagi nawe nyene yarabatsinze kuko bagwanye imyaka 7 batarafata igihugu, kandi ntibabatsinze, bagiraniye amasezerano y'amahoro, kuko abadagi barakuzako, barica abantu bagakuzako. Yashatse kugira ngo ashobore guproteja abarundi kugira ngo ntibabamarire rimwe, hanyuma abantu bumvikana bagire amasezerano y'amahoro, bumvikana ukuntu bashobora kubana amahoro n'umutekano. Ego hama Bob Marley ariko ari bukuno musi nawe afatwa gute? Bob Marley twovuga yuko ari umuntu yagerageje guteza imbere ico ciyumviro c'abarasta. Yashoboye kuba umumizisye yari umumizisye uja ku masene ukayironka amateleviziyo kuvuga. Mugabo hari abandi nabo, hari abatama batashoboye kuja kuri ayo masene, mugabo batejeje imbere ikibano, barerekana neza yuko umunyafrika afite agaciro kandi
afise n'ahahagaze afise imico yiwe n'imigenzo myiza ishobora kwemerwa ku isi. Bob Marley rero yarashoboye kwandikwa mu bitabo, yarashoboye kuja ku masena akomeye, hanyuma aravuga ijwi ryiwe rishika kure. Bob Marley ni umuntu yavugiye abantu bato bacinyizwa. Rero ni benshi babikoze ibyo mugabo batashoboye kumenyekana nk'uko Bob Marley yamenyekanye. Ni umwe muri benshi bashoboye gukora ico gikorwa kinini c'agaciro abantu bararabirako, hanyuma abarurangirana ubuhinga bwiwe n'ubushobozi bwiwe, kuko abahinga ni benshi. Hari abamekanisiye b'abarasta bakora neza imodoka zikaja mu mibarabara, umuntu wese amubonye akavuga ati uyu muntu yarankoreye neza. Hariho aba dessinateur canke aba artiste bafite des œuvres artistiques. Hariho abanditsi b'ibitabo bakoze neza, bashobora guteza imbere ibintu byiza cyane bijanye n'imico n'imigenzo y'abanyafrika. Uzokumvirize Bob Marley mu ndimbo ziwe nyinshi, ico kintu c'abanyafrika no guteza imbere imico yabo nico kintu ca mbere, niyo nka base ya filozofi yiwe n'igikorwa ciwe yakoze ngaha ku isi. Ubwo Yesu bakunda guhimbaza nawe ntiyari umurasta. Bon, Yesu urabona byongora cyane kumuvuga kuko haheze imyaka 2000 apfuye abayeho, kandi urabona ntiyabayeho muri context y'ikinyafrika, yabaye muri context y'idini n'ukwemera. Rero urumva mvuze Yesu urabona bamushira mu bakristo, je ngiye kuvuga bya Yesu usanga tukiye twankana n'abamiziruma cye twankana n'ababuddhist. Ibyo rero sino bijamo cyane, umugabo nibaza nti ibikorwa yakoze birafite isano cyane n'ibikorwa by'ineza abarasta bashira imbere. Ego nube butumwa kumbure woha abarundi kubijanye na rastafarisme bayivuga bakayitirira abantu banbera. Nibaza nti ivyo kwivuga nabi byari kera, uravyumva? Ivyo kwivuga kera nabi byari kera, mugabo no bahamagarira nti abantu baraba ibikorwa abantu bakora cyane cyane imbere ko bashira ko etiquette bashatse, kandi bagerageza abantu basubire ku mico yabo n'imigenzo kugira ngo bashire gutahura neza ibyo abantu barimwo, ntibapfe gufatira hejuru ku bintu babonye ku maso, kugira ngo ntibasange bariko baramaramara imbere y'abantu, kugira ngo nimwahura mu minsi canke nimwagira ico muhurirako ntazobona ati narihenze. Kuko iyo umuntu ariko aratuka rastafarisme ari umunyafrika ni nkuko aba ariko arituka, niko ariko arituka, kuko ni mico myiza, ni valeur y'ikinyafrika kuba rasta. Turashimiye cyane, murakoze cyane. Ja Rastafari ever living ever faithful. Sellassie. Yes.